twaratangajwe n'ingene umukuru w'igihugu ahimiriza abarundi gusiba ku kazi indwi yose ngo kugira bakubure ibisagara aho bakorera. Byaradutangaje kumvo novuga nka zitatu. Iya mbere ni uko uwo mucafu uriho kubera iki? Umwanda mu gihugu usigura yuko ata butegetsi nyabwo buriho, kuko umwanda werekana n'ishusho y'ingene Uburundi ico gihugu ingene kiba gitwawe. Mu Kirundi ku nama mu rugo rw'umuntu, iyo urugo rurimwo imicafu bivuga yuko muri urwo rugo haba habuze senaka na inarugo bo bategerezwa gutunganya ivyo mu rugo na cane cane isuku kugira ababa muri urwo rugo babeho neza. Uno munsi rero mu Burundi umukuru w'igihugu wenyene avuye hasi akavuga ko umwanda ari mwinshi mu gihugu, uwa mbere biraba biramutswa niwe, ikosa niwe. Ni ukuvuga yuko ubutegetsi buriho atari ubutegetsi nyabwo, mbere novuga ni bimwe umuganwa Rudoviko Rwagasore yavuga ko ahatari ubukuru nyabwo harangwa imicafu, harangwa amarira n'amaganya, nivyo tubona uno munsi. Ico ni icambere. Ica kabiri gitangaje ni ingene umukuru w'igihugu yirirwa arahenda abantu abanyagihugu n'amakungu ngo mu 2040 azoba ari igihugu kiriko kirisununura, pays emergent. Nibutse ko ari mu myaka 15. Hanyuma rero igitangaje nuko mu mwanya umwe yifuza iyo ndoto yuko Uburundi buzoba bwisununuye, buriko risununura mu myaka 15 mu 2040. Tukaba tuzi neza ko ivyo vyose ivyo bishoboka biciye mu bintu vyinshi, mu bikorwa. Mugabo uwundi mwanya akavuga ngo abantu ntibasiye ku kazi. Ivyo rero twama twabibonye haba muri ibi vy'uja gukubura igisagara ca Bujumbura canke hagati mu gihugu, indwi yose abantu batariko barakora, batariko barateza imbere itunga ry'igihugu biciye mu bikorwa. Ntitwibagire yuko mu kwezi haba ibikorane vyo gusenga, aho abarundi cane cane indongozi ziba ziri gusenga. No kuvuga mu minsi 3 usanga bicaye ataco bariko barakora. Murumva rero harimo igihushanye gushaka igihugu bitera imbere, mugabo abarundi batariko barakora, baburagizwa ngo uno munsi nimuze gukubura, ejo ngo nimuje gusenga, n'ibindi tutibagiye iyo umutambukanyi wiwe agize urugendo, abantu baja kumuherekeza, abandi bakaja kumwakira, n'amasoko ntareme n'ibindi. Murumva ivyo vyose izo nyifato biratangaje cane. Ica gatatu kandi kibabaje cane rwose ni isanamu y'Uburundi. Iyumvira umukuru w'igihugu, amasanamu y'umukuru w'igihugu akwiragizwa hirya no hino afise umukubuzo, ishusho y'Uburundi ku ninde munyamahanga yozana imitahe yo guteza imbere igihugu, umwanda ari wose nkuko yavyivugiye. Mu gihugu umukuru w'igihugu akora akazi kuja gukubura, aho kuja mu biro
ngo atorere inyishu ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi, agashira imbere uwo mwavu. Ni ibintu bitangaje rwose. Arakunda kuvuga ngo abatukisha Uburundi. Ayo masanamu niyo ya mbere atukisha Uburundi, kubona umukuru w'igihugu afise amabanga menshi mu gihugu ca mbere gifise ingorane zidashoboka, afata umukubuzo ngo agiye gukubura imicafu, hariho inzara izura inzara, igitoro nta kiriho, amatara n'amazi, imiti, ifumbire, vyose bibuze. Ivyo rero no gusamaza abarundi, guhenda abarundi. Ikibabaje ni iyo sanamu itanga mu makungu, hanyuma rero no gusamaza abarundi abahenda ngo akundi abarundi ariyegereza abanyagihugu. No gusamaza abarundi na cane cane ko himirije amatora, kandi abarundi si bijuju, ivyo barabibona. Uno munsi urwaruka ruriko rurakura, ariko kazoza kejo nta referanse, nta karorero keza bafise. Ni ibintu bibabaje cane. Aho nagomba guhereza ni amajambo umukuru w'igihugu avuga canke yavuze kuri iki kibazo c'imicafu. N'amajambo ateye agahinda, n'amajambo adakwiye kuva mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Hari igihe umuntu yibaza tuti mbe uyu mukuru w'igihugu ni umukuru w'igihugu nyene? Imvugo avuga atuka abarundi bose, n'amajambo ntashobora gusubiramwo, jewe ntokubagwa gusubiramwo. Ni ibintu biteye agahinda cane gose. Abarundi banyagihugu bose, aba muto canke umukuru, arakwiye kubahirizwa agateka. Amajambo y'ugutukana yuko ntavyo rwigwa ndasubiramwo, ni ibintu biteye agahinda cane gose. Si ibintu bikwiye kuva mu kanwa k'umukuru w'igihugu. Ivyo rero abarundi nibo bashimye kuronka umukuru nk'uyo. Amazi ariko ararenga inkombe. Abarundi barakwiye kubahwa, kuko umukuru w'igihugu ahembwa n'abarundi. Amatongo yose ko arafata arima n'iki ashinyagurira abarundi, amenye ko ari usuma, bimwe bita corruption, kwihagira amatongo agaca ashinyagurira abarundi ko yimbuye vyinshi, abandi bagire nkawe, abarundi bose bagire nkawe. N'imvugo rero yo gutuka abarundi ko ari imicafu, reka ni ibintu biteye agahinda. Mu ncamake, abarundi bikubita agashi, bakora ibikenewe vyose kugira haboneke indongozi zubaha abarundi, indongozi zubahiriza igihugu catwibarutse, indongozi zifise imvugo yubaha, iteza imbere, itanga ivyiyumviro, itorera inyishu ingorane zihanze abarundi n'igihugu. Uburundi ntibukeneye umukuru w'igihugu atukana ku munsi, akora ibintu bitangaje, bihisanamu mbi Uburundi bwatwibarutse, no guhenda abarundi no gusamaza abarundi ngo ariko arakubura imicafu. Mbega nta bakozi bajejwe ako kazi ko kukubura? Mbega nta setemu iriho ariko ikora? Mbega uno munsi indwi iheze, iyo micafu ntizosubira kugaruka mu gihe abo babijejwe batabikora? Azokwama ku kwezi asivye abantu ku kazi ngo bagiye gukubura. Ivyo ni ibintu biteye agahinda, ntawe byabonetse. Arico gituma abarundi bakwiye kuvira hasi rimwe, bakajaho ubutegetsi bushasha bwubahiriza iteka ry'igihugu, bwubahiriza iteka ry'abarundi,
butanga bushikiriza ijambo nyakuri rirashe ryubaka riteza imbere abarundi rikongera rikabubahiriza.